nico gihe cyo kubona ibitangaza n'amaso yawe. Ndiko ndarota nzi kubwira ibintu by'ubikorwa nyereka atari ibyo abe nabo ndashaka gushora umutima usone bigenze first Aurelia. 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 No. Aurelia. Aurelia. Je sinigeze mpfa Aurelia.
Je sinapfuye Aurelia. Ndabizi byo kugora gutahura kubera wisanze mu kibanza utamenyereye, ariko hari impamvu wisanze muri kino kibanza. Aurelia, umunsi jewe mpfa hari uko vyagenze. Uko niko vyagenze Aurelia. Banzanye kunyegeza hano kubera hari byinshi nari maze kumenya, kandi ndishimye ko bamaze kugera muri kino kibanza. Aurelia, ndaba neza Aurelia. Aurelia, jewe Wilson ndi muzima. Ndagusubiriyemo sinigeze mpfa. Relax mama. Yo. Umfirita. Habintu na bimwe jenga hatoshobora kunsigurira ngo ndavyumva. Ederi kibanza turimo nta na gato n'igisobanutse. Ukuranyumva ikintu gihari nuko duvaha enda tugahindura ikibanza. Wilson, nta kintu na kimwe kirarenga ku majambo je nawe ducece kuyaga hariya. Shaka kumenya ukuri. Aurelia, nabikubwiye sinigeze mpfa. Nagomba kuguhisha ukuri. Nabaye mu mwijima kugira nkurinde wewe. Niyo mpamvu wasanze hano hano ninyegeje. Kubera nkene kukurinda. Hano bikomeza kugucanga. Kandi biraza kugusaba inguvu nyinshi kugira ubashe kunyumva. Turiruka tugahangana. Ariko uyu munsi kuba baje muri kino kibanza ahari reka nkoreshe ubukerebutse n'ingoga kubera reka idasanzwe utaramenya ukwiye kumenya. Ibidasanzwe? Ego. Nyumviriza neza witonze. Undabisha amaso yawe. Untega amatwi. Hari byinshi ukeneye kumenya muri buno buzima. Reka nkoresha umwanya ndakwereke ukuri, kuko ndaza baguhiga bari mu nzira ariko baraza. Ko amaze kumvumbura muri kino kibanza nawe ariko baraza Aurelia. Reka ndakwereke icyo ndaguhisha Aurelia. Kano gasandugu kugira gashike amaboko yanje kuba turi ko muri kano kanya nuko harimo ibintu vy'ingenzi bikeneye kubona n'amaso yawe gusa Aurelia. Ikintu kiyo kumenya ni kimwe.
nuko ikintu kidasanzwe kiri ndani nawe ubwawe uri ikintu kidasanzwe. Jewe ndi ikintu kidasanzwe. Kubwo ikintu kidasanzwe kiri hano ndani. Reka ndagutahuze gatoya. Umaze igihe umpiga utambona kandi umaze imisi utera intambwe kugira unshake, ariko uyu munsi wasanze mu nzu y'amafuti nk'iyi nihishije mfise ubwoba n'inzara n'inyota. Ndabizi umutima wawe ntuhagaze nk'uko bikwiriye, uri gutera ukeneye kumenya ati mbega niki kikiri ndani, mbega ubuzi bawe izo groupe ico basobanuye. Wizo group? Ego Wizo group. Wizo group? Abo ni bande? Imbere yuko ba Wizo groupe ndabashira mu biganza vyanje, bampize ijoro n'umurango, ca hirya no hino ndiko bahunga kuko nari maze kuvumbura ikintu cyo gikwiriye nari nkwiye gushira hanze. Kandi ba Wizo group iyo maze kuvumbura ibintu byabo bagerageza ibishoboka kuguhitana ugapfa burundu, ariko je ndacahari kubwo kukurinda wowe. Reka nzane urufunguruzo ndakugururire ndagusobanurire ba Wizo groupe ni bande. Fata Aurelia, mutinyo Aurelia, fata ibintu ukeneye kubimenya kandi ukeneye kuba maso. Ijwi ryanje ryumve kuko ritakamba bari munsi rikeneye intsinzi y'ubuzima bikireba mu Aurelia. Aurelia, reka dufungure n'ingoga, hari ibyo ukeneye kumenya Aurelia. Aurelia, aya n'amafoto agaragaza ibyo ba Wizo groupe bakora. Raba neza Aurelia, bano bakoresha ikiremwa muntu mu nzira itari nziza. Bano bakoresha abantu mu kubajya imitsi, mu gutuma buri terambere kandi bafite ishaka ryo gukora bikarangira umuntu abuze icizere cyo kuba kuri inosi kubera ba Wizo groupe. Kandi si ba Wizo groupe gusa, nuriya mugore amaze imisi impande yawe nawe ari muri bo gusa afise amabanga yiwe. Bano ba Wizo groupe nta kindi bakora atari kwimba inzahabu, amabuye y'agaciro ya buri munsi. Bafata bene igihugu bacu badafise ico bazi, babandi bamaze kwihebura ku buzima, babandi badafise icizere, aribo batwara bakagenda nka biriya bimanga bakimba, bagasiga imiryango n'abana babo bakunda bari gukora atani igiceri na kimwe c'ifaranga ngo rimwe bahembwa. Bakubitwa ibiboko buri munsi kugira bashike kwiterambere gusa rya Wizo groupe. Bano bagabo sibi gusa bakora, hano ofise n'inyandiko zino n'inkaratasi zigaragaza amakode bakoresha, kandi izi nyandiko zigaragaza neza ko badakorera mu gihugu kimwe. Ikintangaza nuko bakoresha abantu b'inzira karengane, baraza mu gace kamwe hano iwacu bakiba abantu bakabatwara, imiryango ikama irarira buri munsi ngo tube twabuze abacu aho barengeye. Kumbi bano ba Wizo groupe nibo bari inyuma ya rino kosa canke kino kibi bakorera bene gihugu bagenzi bacu. Aurelia, birababaje, bino kwiye kubimenya. Muri aya mafoto Aurelia urabe neza, bafise amamashini, bafise buri kimwe kibasha kwimba izo nzahabu. Uyu mugabo ubona, nimba wibuka envelope warose cyangwa wagiye kuraba, uyu niwe bitwa Gisiteka Barisa, niwe mugabo utanga raporo
uhagaze inyuma y'ibi. Kandi uyu mugabo nyene systeme yamaze kuba systeme, bakoresha abazungu n'abarabo n'abafrika. Icy'ingenzi rero ukwiye kumenya rero muri kano kanya nuko ndiko ndahigwa kuko mfise aya makuru ashobora kubarega ko bakora ibintu bitimiwe n'amategeko. Ibi rero nivyo byatumye nesha muri kano kazo k'amafuti. Nicyo cyatumye nigira umunyeshure ntari umunyeshure, nari umunyeshure udahari kubera ko nari imaze kugira amabanga menshi menya. Umwanya ukomeza kunjana kandi imisi ikomeza kugenda. Rero kuri uno munsi ntegereza kumubwira Aurelia kuko we wari ukeneye kurindwa. Aurelia, fata aya mafoto n'izi mpapuro uzishyire mu gasanduku. Aha ariko buri ngaha bariya bagabo bawe izo groupe, kubera ko nzi ko ufise ukuri ukeneye kubimenya, bashobora kuba baragusize mu GPS ikurura aho uherereye. Reka mite munga ningoga kubera ko ndabizi birakomeye mama. Twari tuzi ko ataho kwishyugira Wiriso, noneho igitabo cy'ibanga kigiye kugaragara.